Kazoza FM, be your own boss. Umuririmvyi amaze kumenyekana nka wewe biramworohera mu kibano aciye ahantu burya ntibaca muhundarako biramworohera gutembera n'amaguru bigenda gute mu kibano mubayeho gute mwebwega dushobora gusanga mugowe tutabizi nyine urumva bishobora kuba umuzigo ku muntu bivanye n'ingene vyitwaramwo kandi nyine bigashobora no koroha bivanye n'ingene vyitwaramwo ku bisanzwe apart y'ubustar nyine hariho ibindi bintu tubamwo ubustar je ku bwanje numva ko bukwiye kuba kuri stage bukaba muri clip muri tournage bukongera bukaba ku maradiyo mu yindi minsi ukamenya yuko ugiye muri eglise witwara nk'umukirisu nyene hama nabo mubana ukamenya yuko atavye ubustare bihari mwese mupangiye umuntu umwe urumva je numva neza ko hama kubijanye n'ingene abantu bakubuza amahoro bivana n'ingene ubayagisha biravana kandi n'ingene ubiyereka kubera ko nanka kubesha hari umuntu ashobora kugirira nabi kandi atakwanga bivanye n'ingene aba yarifuje kukubona agufashe akumva nyene atokurekura kubera igishika cinshi no kugucumita yo gucumita twama tubibona nk'umuntu ariko arakwifotoza ko kubera yifuje ahantu muhurira ukumva ariko arakujya inzara kubera igishika cinshi afise urumva rero iyo wisanzaje nyene ukaja hariho hose muri public bo kwica kandi ikindi naco muri culture yacu ugendanye mu bodyguard babona ko wishimye umwanya umwe babona ko ari fashion mugabo ni sécurité comme artiste mugabo iyo sécurité naje ndumva neza kumengo ntikenewe kubera ko sécurité y'umuntu ni Imana sivyo rero ahantu numva ko mu sécurité akenegwa ni muri public yego kuko hariho igihe ubura n'inzira ucamwo bakakwetufa neza ugapfa kandi batakwanga canke bakagusopa ya ibintu nk'ivyo rero mugabo nk'isite ahantu ugiye kuramukanya hehe uhura n'abantu nka 10 canke 20 bakaza banaco bakugira mugabo muri public nini mwe najye amashuro tujamwo udafise umubodyguard wogira ingorane kubwanje rero numva yuko bivana n'ingene umuntu yitwara wisanzaje ukibagira n'izina ufise turi n'ama example abantu bose baratujija umuntu wese akubonye naho wasovye hajya kwibarabara arashobora no kugufotora ifoto igace kw'isi yose ariko n'umuntu asanzwe urabikora ntihagire n'ukura bisigura yuko nawe rero umenya icuri uramenya ingene uvyitwaramo ukamenya n'ibibanza ugenderamwo hama rero kugira ngo ibintu bigende neza uramutse ushikiriye abantu ukabayagisha nk'abantu kuko hariho nabo ubustare buhenda akumva umengo ararengeye abantu bose akigira nk'akamana ugasanga asigaye afata nka nyina wiwe nabo bavukana akabafata nk'abafana so ntibyari birisansi gutyo navuze yuko umustar arafise ibibanza kwiye ku umustar yinjiye mu nzu y'umuntu canke mu biro vy'umuntu akamenya ko ari umushitsi ngaho ivyo ubustar akabishira ku ruhande neza cyane Kazoza FM juje kuguza umwimbo uraja dufashe twumvirize stand up gatoyi Your face on the floor Kazoza FM ijwi ryo kuguza umwimbo iganiro ni ku Zîko mukurikirana imisi yose ku gice saa 1:30 z'ijoro turi muri studio na Be Face on the Floor ariko aratubwira ubuzima bwo muririmbyi mu kibano ariko kandi bumva bwanje ndikwe nabo muri Vab LC na Divi ego cyane je nabajije namwe murase bibazo mutayifise ibibazo nitwobibura kuri Be Face quand même Be Face warakura tubwira yuko hariho abaririmbyi usanga ubustare bwabo bwabahenze ugasanga kuba mu kibano nabyo bice hicikana uva nk'intambamye kuri bo ugasanga yumva yuko yoca ashaka kubaho ubuzima burengeye uburyo bwiwe mbe none biva kuki ni gute umuririmbyi yoba ashobora kuvuga ati sintwagwe n'ubwo bustare bwanje ariko nshobore kubaho ubwo bustare bwanje mugabo bujanye n'uburyo mfise umwanya umwe kwera ubustar n'umuzigo vraiment ubustar n'umuzigo kubera hari indirimbo yanje na mukombozi yitwa kimwe ku kindi turavuga ikibano hagati y'umustar n'umufana yego cyane rero yo kenshi hariho igihe muhuye akagusaba amahera ntuyamuhe agenda gututse wanashaka no kuri nyoko vraiment urumva kandi muri uwo mwanya hari igihe nawe uba wayabuze nayo kujya wayabuze mugabo
akumva neza yuko ahubwo ari ataco wikuranye n'uri umuntu mubi sivyo ni ukuvuga umuntu wese azi ko umuntu aca ku radio aha hariho abantu batwumvise ku radio bazi ngo mwandishe urabizi cyane cyane nk'abantu ba ruguru akumvise ku radio akumva nk'igitangaza twe rero batuzi nk'ibitangaza so rero muri ico gihe hariho umuntu aca avuga ati rero kugira ngo ndabemeze nuko nzokwama mu buzima buri class agatangura gukota imiduga ataniwo yarafise urumva ntawafise akiyaranje agakota umuduga nutwo duherayo dukojeje ibindi agaca asanga ibintu byose ariko arafakinga sivyo kugira ngo yemeze abantu yemeze amaso y'abantu mugabo vya lisanse yuko umuntu ahubwo kugira ngo vyorohe uba proud n'ivyo ufise kugira ngo neje umuntu amenye faiblesse yawe kuko hari umuntu azogutinya bivanye na standard wishize ko atani ufise urumva wafekinze sivyo ejo muri eglise n'iryo jambo ry'Imana batwigishije yuko urasenga n'umukirisi niyo batwigishije yuko kenshi iyo uri kura faking ibintu uba uri kurarimita abantu baza kugusapotinga mu bikorwa byawe kuko umuntu niyabona yuko wibeshye par exemple nko kuri rezo sociaux yuko ukorera nk'imiliyoni 200 ku kwezi mu gihe atani ibihumbi 100 winjiza ejo nuwo arafise ivyo bihumbi 100 aza kukuzanira aca atinya avuga ati uyu rero ararengeje kandi arashaka no kuwagukunda avuga ati ndakunda ingene aririmba vraiment kandi amusapotinge bientôt ni akora clip basi azomufasha na déplacement n'amahera mugazo uvuga ati ndayamuhaye azoca nsuzugura azobona ko urumva rero birasaba yuko umuntu aba proud n'ivyo afise aba satisfait kubera ko hari umugani bavuga ngo usuranisha vukinya mwibuto kubera ibintu imigani ya bifese nshobora kubura uwo mugani ntiyumve ngo uri bizarre gutya uri direct gutyo ngo ni kirundi kigoye sico bisigura hanini bisigura yuko ikintu cyose ukoranye force inzigo kitarashika kuri step yacu kirangira nabi niyo meaning yacu rero kuri ivyo nta kamaro go faking life nta kamaro jenge nemeze vraiment ndumva neza nimba afise kirato kimwe ndacambara uko nyene niba ufise chenete zibiri urazambara niwa ntuka nzokubwira nti nukuri vraiment ni kwanje nabona giti hako nza kuvuga ngo ejo nayambaye hirya ejo nsuye kuyimbonana usigara uravuga abantu kandi kwanza baragoye none abafana bo baranagoye gose nk'ubu je ryari na postinze ifoto nari mfashe Riderman ku rutugu nkuma ndamurusha uburebe sasa rero nza mbona umuntu yinamuye avuga ngo nimba udashaka yuko duheba kugufana ngo ntuzusubire kwifotoza ufasha abantu ku rutugu none nk'ico je no kizira gute urumva rero umuntu arashobora kuza akakwigenza kwera wijaka kujya nta buri imboga gukoza so abafana rero iwafekinze barashobora kubibona kandi uri satisfait uri gukoresha utwi wawe barabibona kuko hari igihe uza gusanga ukoze ikintu nabone bakandika bakabona ati iyi ntuze turayiza ahantu urumva iyi mpuzu wowe ko wari uko twaherutse yambara muri clip muga mu buzima busanzwe tutigera tuyikubona none clip nivyo mwe gukota cyangwa gutiye urumva biremewe ariko abantu nabo cyangwa agakoti wambaye mu rubanza bakazorindira ko kagaruka nukakabu uravyumva urumva byari sanse yuko umuntu nyene aba ari proud n'ibintu afise kubera ko nubundi nta kintu na kimwe urumva woshika ko udaciye bugufi ngo umenye ati je nshaka gushika ngaho none Bface utubwiye yuko nko wowe uhuye n'umufana uwo munsi bitagenze neza umwimbo utagenze nko bishaka akagucora ati makadoba uramubwira ati ntibikondo no munsi jewe ndayafise ndayatanga barabizi utayafise naho ntayafise naho ndakubwira nti je nayo mfise kandi nibaze yuko utankubita naho uri buntuke ndazi neza umutima wanje ngene umeze kuko naho je urashobora no kunshora honyene mpejeje kuyatanga haje imbere kuko abantu bose baba banzi uko duhuye niko banshora none je noronka ndabakwitse kandi nawe ufite ahandi ucora bica bigorana igiharuro kica kigorana yego cyane bon nanje Bface nayifite ikibazo ushaka kubaza yego nk'umuririmbyi umaze gushika ku rwego rwo hejuru niko no bivuga usanga ufise igitigiri cy'abantu benshi bagukunda kandi bagukurikirana none nk'igihe usanga uri nk'uko kuntu uri umusore yambara neza ugasanga ufise abakobwa benshi baza bakubwira ati Bface genda gukunda bimeze umva aza akubwira
amarangamutima gufitiye none muri ico gihe ntibiheza bikagugira intambamyi mu mahitamo uba waragize erega je nibaza yuko bivana n'ingeso y'umuntu tu kubera nama ndavyumva kubera niyasije nyene yagarutse yo muri kimwe ku kindi kenshi muri ntuze barakunda kuvuga ko abaririmbyi abasani nyene swat bagira bakunda abakobwa benshi sivyo niko babivuga ariko nashaka nkubwire yuko ico kibazo hariho n'abamotari bagifise ico kibazo hariho n'abadokiteri bagifise ariko twebwe bimwe nakubwira ko umuntu wese atujija uri ku radio uca muri telefone y'umuntu uca kuri stage ahantu hose mu mamanza uraririmba urumva muri imbere y'abantu akantu kose uzokora karaba develop barakabona mugabo uwo mumotari ni yaba yifitiye izo ngorana akaba imaze kugira nka divorce nka zitatu ntawe uzobimenya atari abagenzi biwe gusa twebwe rero n'ubikoze rimwe akitwa umusani hariho n'abandi bace baba victim ukumva ngo nimba babibonye kuri naka bacha bavuga ati naka niko ameze nta munyo nta mukwaho se harano oya uravyumva oya mugabo ikibazo nibaza ndacakubwira cyane bwagishikire rero ku bantu ku bakobwa bose usanga ashobora kukubwira ko ni gakerega umukobwa aza directement ngo akubwira ngo aragukunda ni gake mu Burundi muri culture yacu baza nk'abafana bo nubwaza nk'umufana yega arakubwira ko yapressing n'uririmba kandi nawe we nibaza yuko abikubwiye udacuja nago kuko hariho n'umuntu abaje kugutesta arabe ingene uhindura démarche arabe ingene uco vyimba hari n'igihe abari n'igihe ari n'umuhungu yihinduye umukobwa bon mugabo kenshi nibaza yuko ari ukuntu muterekana abakobwa muba mugendana none uko biri kose ntabwo ari urumogi tunyegeze turaberekana abakwiriye kubamenya barabamenya none nk'ubukundana n'umukobwa atari umusani atari umukomedienne atari umu actrice umwerekana muri media gute je kwiye kumenya nasohoye indirimbo ukwiye kumenya mfise ikiganiro mfise show none umukobwa dukundana ashobora kuba asangana papa wiwe atavyakunda canke nyine atabikunda umushize muri media umutaye mu mutego ejo hazogera igihe je utandonse uze guca ku rujya uri nk'umujournaliste utanga umuhamagare eske mwafatanye gute aje mu bintu vy'ama media atigeza bibamwe asange nyine ariko ari kwegera kuri family ni wewe siwe umustari ni jewe hama wewe ivyo ntavyo abayemwo rero bisigura yuko naje ubwanje ndumva neza ko atavyo nokora kubera muga nkundanye n'umusani no vyereka kuko sinumva ingene jewe woza kumenya ibijanye n'umukopine wanje aho kwiyenteresa n'umuziki wanje uravyumva kuko nkuba arashobora no kumpeba namupostinze abantu bakaza muri commentaire bavuga muraberanye kandi ndabizi neza yuko iyo ukunda umuntu urerekana sentiment urapostinga washize ko amapoeme wanditse ama captions nyine meza hama rero muhebanye kandi na ya za sentiment zo kubabara uzozerekana ni wazerekana injuru bazosigara rero bakubwira n'uwari yarahoze avuga ati burya rero ngo muraberanya kubesha ngo muraberanye ejo azocaza ngo ingene mwaturenze induru honye twari tuzi ko muhebana ngo mutacana tu si omwe umushiri wanje mpebe ndire jenyene biherere hiyo urumva simpaka ngo nzi gusangiza umubabara abafana biwanje canke ngo ndabereke sentiment zanje mugabo urumva abafana b'abakobwa baguma babandikira ntaco je nta example mfise kuko je barantinya sana kubera ntabwo ndabaririmbira je ndirimba indirimbo zijanye na societe zo kwigisha societe zo kwiyemera ijya n'indirimbo imwe yonyene sabe bashira mwararenze none sabe bashira mwararenze nimba mfise izo zonyene urumva siyo ntuze yanje yo kuririmba indirimbo z'inkuru ni gaki abakobwa baba interesse urinze anya front abari umu gangster aba nyene yikundira rap man ntabwo iri romantique peut-être nk'ivyo bibaza nka Badabuje na Basatubi mugabo jewe vraiment sinumva uburinzanya front avuga abari ko arapressure peut-être ingene mvuga canka ka pressure ingene nambara akaridi mugabo nta bintu bimutusha nyene vyo tuma ngo ngira ngo abakobwa benshi baraninya je banzi yuko ndi umuntu mubi sana bazi ko nkara kubera ko migani ingene ndisingana ingene usanga nyene nakaze mu ma interview ari utuntu bahora bakata tw'utuntu two gukurana amasano ngo namwishuye nabi kumbe mba ndiko ngyosha ibiganiro ariko mu kibano nyene mba ndi umuntu mwiza nyene twiyagira uko nyene kandi sinibaza yuko mu bintu bijanye n'ibiganiro canke kugira ko umuntu wese arafise strategy ingene i branding
je image na brandinze muri societe ni image iteye ubwoba abantu benshi banzi ko ndumuvayo sana ariko ndi contraire cyane ku muntu tuyaza aratangara wumvirije indirimbo zanje n'ama interview uvuga uti n'umuntu n'umuvayo arankurumoga icwanka arakubitana rero muri duhuye cuvuga uti naramubesheye vraiment kandi mbabarira narakubesheye abafanzi bamwe baravuga bati abaririmbyi na cyane mwebwe muzwi cyane hari igihe tubandikira mugabo nko ku marezo sociaux urumva amarezo sociaux arahari kandi ari Facebook c'est ouvert biruguruye ari nka Facebook inbox ugira umuntu azora nk'inumero yawe peut-être abyo byogorana mugabo nko kuri Facebook hari igihe babandikira mbega bigenda gute birabishika mukabishura mugafata uwo mwanya mukabishura ko sinzi umuririmbyi yigeze kuvuga ati jewe ntegerezwa gukunda abafanzi banje kuko nibo ba boss banje sinamwibuka neza wabivuze ati nibo ba boss banje ati bajya grâce kubera abo ndabayeho iyo bakunze muri indirimbo yanje bakayigura ndabaho baje muri concert ndimwo ndabaho urumva nkoresheje amaterme yo muntu abo ba boss banyu muhora mubandikira mbega migenderanire ni sawa hagati ya mwebwe n'abafanzi ivyo ntavyo twoshobora ego vraiment ntavyo twoshobora ariko turakora ivyo dushoboye kubera ko sinibaza yuko nk'ubu widufate hariyo message nkanje par exemple z'abanyarwanda hariyo message z'aba diaspora hariyo message z'abantu bo mu ntara hagati usanga ari message zirenga hafi nk'ibihumbi nka 2 wewe wenyene a part izo message urafise ubundi buzima telefone si ikintu si office tugumamwo mani ni ibintu bishika ugacisha ko ukandika ari nka 5 canke 10 20 ukabishura navyo woshobora honyene nabo 20 bishuye bace baza TikTok bakakubaza ibindi bintu navyo wovamwo nka Facebook yo Jesse ndayiraba vraiment Imana imbabarira banambabarira Instagram honyene niho nshobora kuja kuraba nkishura nkajya bajyamye nko mu maminwe gutyo ukacisangamwo inyishu yanje uravyumva nawe nasubiye kukubaza biragoye nawe nasubiriye kumbaza biragoye kuko ntavyo nshobora rega nanje mafise utundi tuntu mba ndimo mugamushyize ku radio basimuza maraho tu message rimwe na rimwe turazitanga vraiment ari nko utelefone live ramuyagisha akavyumva yuko atari kumeze rero ari umuntu avuga ngo uragara canke urishima ntibishura mu message ntavyo woshobora hari kandi uko hari ukwidogera hari nundi avuga ati ujya n'umwana mwiza kubera ko vyarashitsura mwishura waramurongeye umwanya rero niwa muri disponible buri mwanya kugira ngo wishura abantu men birumvikana bareke kuzayo barabashavura oya ntibadushavurire hariho kandi n'abantu bafise kamere yo kutishura yego urumva hariho n'abandi bivana n'umwanya muto wabo rero ndazi neza abafana barashobora gutahura umuntu yishima n'umuntu yabuze umwanya neza mu minota itarenga 4 turaza kuba turangije iganiro cacu birababaje kuko jena namaze gutabona kuryoherwa ariko Bface turi muri radio Kadoza FM iju yo kugwiza umwimbu tuko turaganira ivyerekeye ubuzima bw'umuririmbyi mu kibano na cyane umuririmbyi yagezweho twavuze byinshi ariko se umuririmbyi nawe kubwawe nka Bface wumva yarakwiye gukora indirimbo gusa canke ibijanye n'umuziki gusa canke bikunze ko yiteza imbere akagwiza umwimbu ku ruhande navyo nyene bikora akabibangikanye kugira ngo tubandanye dutera imbere twese kubwawe none ivyo biranatahuritse kuko si hari ama example menshi nibaza yuko abaririmbyi bose batunze ku isi ntabwo baririmba gusa oya barafise andi ma business uhereye kuri ba PDD na ba 50 Cent bafise ama izine umva ngo akora ibirato bimeze uku amashapo ibintu by'imipira cyangwa kumva aradandaza ibitoro ibintu nk'ivyo natwe kwera tudafise iyo mitahe yabo bantu bagera hiyo naho udandaza inkoko ntaco bitwaye neza birajanye n'ivyo twakwaje imbere kugira ngo kubera ko twavuze ibintu byo ku faking life kubaho ubuzima butari gwawe ni kuvuga ejo nitwahora na Bface ariko yogereza imodoka akabaze neza ko baza kumuha 500 ayo 500 nze kuyafungura mw'ijoro sinze ntangare nuzitangare vraiment ego mfise umutahe ndumva ko mfise ibintu byinshi byo gukora ndafise ama projet yanditse ni buke gusa ntibibera rimwe kandi nubu hari ivyo nsanzwe nkora simaga ndabitangaze ko nibijanye n'umuziki mugabo nivyakenera visibility nzoza kuyirondera karibu twe natwe uzanye ibintu byo kugwiza umwimbu tukwakira twiruka cyane gose it's divine ego tumeze neza cyane twashimiye ikiganiro tugiraniye na Bface Bface turagukengurukiye kubona washoboye kutwitaba twebwe watwishuye kameme nico dukenguruka cyane kandi turizera yuko nejo canke hirya yejo muri Vabe tukurondeye canke kuri Kazoza uzotwitaba cyane je nta ngorane yanje kwera jewe vraiment ndi flexible ibintu bidakunda ndavyanka bikunda nkabikora
baba fans nabo Ndetse rero bose bama bukumwe babandikira ubu ko ariko baratwumviriza ngira ngo ubabwira akantu gatoya akantu nababwira nuko bo dutahura bakumva neza ko umuntu atama ari muri telefone hariho n'abantu usanga nyine wanashaka badafite n'amatelefone ugasanga uri kumuhora ubusa nanjye kana telefone mfise maybe face nta mu manager wowe ufise akurikirana amarezo sosio yawe ajeje gukurikirana juste abakwandikira abakurondera manager razimushwanye mbega afise konte za arashobora kugushira ko nibindi bice byica karere yawe so numva neza ko mu artiste ari bakwiye gukurikirana ibintu byiwe nciye nibuka ko ari kiganiro twako turagiranira muri groupe ya WhatsApp ya Vab ubuheze sinzi kingana bashaka ko barabibonye abo ariko baravuga yuko hari usanga nk'umuririmbyi hari umuntu yamurondeye yaramukenereye kumuha akazi nka kontra mugacu usanga yamubuze kubera ko kuntu atishura ama message Bujumbura ni hato urukeneye nimero y'umu artiste ntayo wobura atari Bujumbura na ni Bujumbura bo twavuze Bujumbura twebwe uwo muntu zatari Bujumbura ukurondera yego bo nibaze yuko atobura ingena gutora oya hano hantu haroroshye cyane oya hari igihe umuntu agutelefone ugasanga ntiwitavye nimero utazi oya jivyo ntibindaba ndafise droit yo kwitaba ego hama rero ari byo mbwiye ntatahuye nkakubwira nti je ntavyo numva mugabo kuvuga ngo kwitaba nimero utazi ibyo ntibibaho none bose abaguhamagara wotegeza kuba ufise amazina yabo tukiriko turavuga ibyo kwitaba hari ikintu cyitwa umwanya geje kumpamagara kimbarira ati harageze rero nkingurukire cyane uburyo bw'umwihariko Bface wakoze cyane namwe nukuri turagushimiye nejo twaguhamagara ngira ngo tugaruka aha ni muhirura bitse Divine na Elsie mwakoze cyane kumfasha kuganiriza umutumire wacu yego wakoze cyane Diogene yego Raja tunga muhinga bw'ivyuma wakoze cyane kudufasha nawe kugira amajwi abashikiri Diogene urukundo ndabakenguruke mwe mwese makumuriza Kazoza FM muno mwanya ndabibutse ko tuzosubira mu kiganiro cacu kuziko ejo y'amasaha nyene imwibagire ikintu kimwe imwibagire kugwiza umwimbo bye Ijwi ry'ukugwiza umwimbu Kazoza FM